Rya gatatu kuko hari benshi batubajije ibibazo byiyongera kuri ya nyigisho mwarose kuko ndazi yuko abatari bake kiyago canke ikiganiro carabashikiriye aho twababwira ibyigisho rya gatatu igisho rya gatatu ku muntu. Hari benshi rero batwandikiye ariko vyerekana yuko ubwenge bwabo butanguye gukanguka kuko biri mu ntego yacu ko ibiyago ibiganiro tugenda tubashikiriza bikangura ubwenge bw'umuntu, bigatuma yiyumvira, bigatuma agomba akunda gusoma, akunda kurondera. Tuzotinya rero kubaha ivyirwa nk'ibi kugira ngo bibafashe mu buzima bwanyu, kuko umuntu burya mwisi agenda yiga kandi kwiga ntibihezwa. Iyo turiko tubitohoza rero ntituzobaha ivyo musanzwe muzi, tubaronderera n'ibindi twibaza yuko mutaramenya. Rero idisho rya gatatu kuwoba atakurikiranye ikiganiro kitubwira neza ico rya gatatu agende mu archive yacu ku Muvugizi TV, araza kubona tubivuga neza ido nido ibijanye n'idisho rya gatatu. Mugabo kuri ubu uyu mwanya kugira ngo tujane neza turi kumwe twese wo kumva neza yuko ijisho rigira gatatu ni ijisho giyongera ko yamajisho abiri dusanganywe, mugabo rikabijisho ritujana kubona ivyo abandi bantu badashobora kubona, ibintu bitagaragara, ibintu bitaboneshwa n'aya maso abiri. Mu yandi majambo ibintu biri mwisi y'umwuka, mwisi y'impwemu. None rero narabivuze neza, abahinga batubwira neza yuko iryo disho rya gatatu rikorana n'umusemburo grande pineale uba mu mutwe muri cerveau, neza na neza hagati ya hémisphère nord na hémisphère sud. Ikaba rero iyo hormone iri hagati mu bwonko nabivuze, mugabo ikabitumbereye hagati y'amaso abiri. Mbere ugerageje no gufunga amaso ugafyonda gatoyi urashobora kubona iyo mvura, iyo hormone, iyo grande pineale iri hariya mu mutwe. Urabona akantu gasayangana, akantu gakangirana, akantu karimwo ibishagahaga niko novuga buriya cyane, n'akantu mengo ni ijisho. Iyo rero ngo ni iryo jisho rigira gatatu ridufasha kubona ivyo abandi badashobora kubona. Mugabo nko nagiye ndabivuga, hari intambuko, hari ivyo umuntu ashobora gukora kugira ngo iryo jisho rigende ryuguruka, rikuguruka buke buke, kuko iyo ryugurutse ku mwanya n'umwanya umuntu arashobora kugira ikibazo. Ndaza kubigarukako none biri mu cigwa c'uyu munsi. Ariko kandi iryo jisho rigira gatatu bakavuga neza yuko umuntu ashobora kubyugurura nabi hama bikamubiviramwo inzeduka, nk'abantu baryugurura bakoresheje ibiyayuramutwe, kunwa inzoga nyinshi, kunywa urumogi n'ibindi bintu bishobora kugurura ijisho rya gatatu nabi, hanyuma umuntu akagira ikibazo, akagira ingorane, mbere agashobora gusara, akiruka ku murambi, agatoragura amasashi kubera yuko yafunguye nabi ijisho rigira gatatu. Muzo bisanga neza mu cishigwa twatanze. Ariko si nivyo gusa, muje n'ingaruka mbi zo barifunguye nabi, umuntu arashobora mbere ngo no kuya ku buzima akiyahura. Abarifungura nabi harabaja muri imigenzo ya gipfumu, abaja kunywa ibiyayura mutwe. Mugabo kandi ngo hari n'abaja mu gusenga, bagasenga nabi, bagafata izindi nzira, bakinjira kure kandi mu buryo badashobora kubihuza n'ubuzima bwabo n'ibibakikije, bigatuma rero bagira ibibazo. Canke mwagiye munumva abantu bavuga yuko bafise ubwenge bwinshi mu ishure, hamango bigatuma bashobora gusara. Burya ababitohoje bagize bati sivyo, ubwenge ntibashobora gutuma umuntu asara, ahubwo aja mu kwitekereza, akitekereza nabi, akiyumvira nabi, akagera kure, hanyuma bigatuma ahungabana. Tunabigaruka ko aho mu vyigwa twagiye tugira, abashakashatsi bagiye bagira berekanye neza yuko mbere abantu benshi boba bafise ikibazo cyo mu mutwe, boba mu twita ngo abagendana ubumuga bwo mu mutwe canke abasazi, bivana n'ingene mu bivuga, ngo boba baragize ingorane yo kugurura ijisho rigira gatatu, bakaryugurura nabi. Kuko baratubwira neza yuko ari urugendo, ari uko umuntu agenda buke buke akavyitondera, akagerageza kubihuza n'ikibano canke na societe arimwo canke na environnement, kugira ngo iryo jisho rishobore kuguruka mu buryo bwa nyabwo. Twaranabibonye yuko umuntu yaryuguruye neza, ari umuntu usanga ari umunyamahoro, ibintu byose abiha agaciro kugera ku rupfu, abiha agaciro, gupfa ntibimutera ubwoba,
iyo arwaye ariyakira akagira ati iyi ngwara kumbure na karuhuko Imana igomvye kumpa, ikintu cyose agiha insiguro. Mbere si nivyo gusa, ibi bishika mu buzima ugasanga umuntu ari kuryoherwa. Umuntu y'ubwirisho rya gatatu ntagihirwa ngo ahereyo, araryoherwa mugabo akabihuza n'ubuzima bwa misi yose. Ni nkuko iyo afise ibibazo kanaka navyo aragaruka akabihuza n'ubuzima bwa misi yose. Ibintu byose yama ashobora kuvyiyakiramo, kandi ikintu cyose araba agiha insiguro, akakiraba agiha insiguro. Rero mu bamaze kubona ikiganiro cacu, bamaze kucumva, hari bamwe bashimye yuko tugaruka kuri biriya bintu indwi twamaze kubabwira bituma ijisho rya gatatu ripfunguka. Nariko ndabivuga muri make ingene biba bimeze, mugabo ico kiyago kiganiro twagize kizobabwira neza ingene intambwe ku yindi. Nariko ndabivuga muri rusangi mu ncamake kugira ngo udusamiye hafi muri kino kiyago, kino kiganiro cuno munsi, yumve amenye ibijanye n'ijisho rya gatatu, kandi ntaho vyotera ubwoba, kubera yuko iyo wajuguriye neza bigenda bigufasha. Rero umwe muri mwebwe yakurikanye ikiyago yadusavye yuko twogaruka kuri ziriya ntambuko, intambwe indwi zituma ijisho rya gatatu rifunguka neza. Intambuko ya mbere nkuko twarabivuze rero ngo ni kugenzura ibijanye n'igitsina. Ibintu bihambaye cyane, kubera yuko ngo ubu buzima bwacu tubayemo bushingiye ngaho. Ugiye kubiraba neza, ibinyabuzima byose biri ngaha ku isi, imbaraga bifise cyane cyane umuntu ngo bishingiye ku bijanye n'igitsina ciwe. Witwa Fred wewe agira ati ivyo yise libido, igitsina akigereranya n'igisasu kirimbuzi canke igisasu kirahabutaka, ku buryo iyo abantu basamaye isi irashobora no kwiyubika, isi irashobora no gusambuka, kubera yuko abantu bakoresheje nabi ibijanye n'igitsina. Murabona neza ingene mu madini amwamwe, mbere nka Ecclesia, aho bashira imbere yuko abantu bihaye Imana, abantu bagomba kunywana n'Imana, bagomba gufata mu minwe ivya maîtrise ku bijanye n'ivyo amabanga mpuzagitsina, mbere bakavamwo bavyirahirira yuko bazogendera ubwo bwere ntegebwo. Hajya ni mu ntumbero yo kugira ngo by'ukuri bashobore gukontrola neza ibijanye n'igitsina, hanyuma bashobore rero kuba mu bumwe n'Imana ku buryo bushitse. Kubera yuko murabibona ngaha misi ingene umuntu ashobora kuba mu bikorwa byinshi by'umuruho, akarondera amatungo menshi, akarondera ibintu, ariko agasamara gatoyi ibijanye n'igitsina, bigatuma ivyo yarondeye imyaka myinshi bisubira hasi, nawe agasubira hasi, umuryango we ukagira ikibazo, nawe akagira ikibazo, societe mbere n'igihugu, kubera yuko ibijanye n'igitsina umuntu atashoboye kubimetriza. Rero bavuga neza yuko kugira ngo ijisho rya gatatu rifunguke, umuntu agomba gufata mu minwe, mbere ngo niyo ntango ya vyose, ngo niyo la base kugira ngo iyo jisho rifunguke. Nanone ngo umuntu ntashobora gufunguka ijisho rya gatatu mu gihe ibijanye n'ivy'ibitsina atarabimetriza. Umuntu yiyandagaza, umuntu yifata nk'ikintu, umuntu usanga yamavemvera mu bijanye n'igitsina, ngo ntashobora kugurura ijisho rya gatatu. Kambere n'abasenga mu buryo buhambirijwe hafi baravuga yuko ingabirano ziba nke cyane canke zitanabaho ku muntu asenga yongera afatanya ibijanye no kwiyandagaza mu vy'igitsina. Urumva rero neza yuko birahambaye kugira ngo nimba tugomba gutera intambuko, tufate mu minwe canke dutahure neza ingene tugomba kwifata mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ingingo igira kabiri bagira bati kugira ngo ijisho rifunguke harimwo kunyurwa. Abantu benshi babajije canke muganiriye usanga ikintu cyo kutanyurwa kibarimwo, ntibigera banyurwa. Rero umuntu yapfunguye iryo jisho aranyurwa n'ivyo afise, ibyo atararonka kagira ati inzobironka. Kandi kitavuga neza yuko umuntu atagomba kurondera no kwiruka, oya, umuntu ararondera akiruka agashakisha, mugabo ibintu byose akabiha insiguro. Ibyo yarose akabiha insiguro, ibyo atararonka akabiha insiguro, akamenya neza yuko agomba kugumana ubuntu, kandi umugisha wiwe uri ahantu kanaka, atabishikira uyu munsi azobishikira ejo. Murabona ingene neza uyu munsi abantu
biruka cyane, biruka mbere bakita ku buzima bwabo, ubuzima bwabo bakabusiga hejuru, niko novuga, bakasiga inyama ku biti, biruka barondera amatungo. Ntibyari bibi, byari byiza, mugabo hari igihe benshi babirondera mu mutima urimo kutanyurwa no guhahamukira amaronko menshi. Turanakabona n'ingene abantu bamwe bamwe bashobora no kwaka ubuzima abandi barondera amatungo n'ibintu bishobora kubatunga. Ibi rero biza mu kutanyurwa, navyo birahabanye gose, ntibijanye no kugurura ijisho rigira gatatu. Ingingo rigira gatatu ituma iryo jisho ryuguruka ngo harimwo kwimenya kurusha. Umuntu yamaze gutahura ivyo gitsina akimetriza, umuntu yamaze kunyurwa burya ngo abashobora no kwimenya. Ni ikintu rero gihambaye kuko hari abantu benshi muri buno buzima arinda buvamwo atazi mbega ndinde, miso yanje niyihe, natore wiki, mpamagari wiki. Ibi rero ngo birahambaye kugira ngo iryo jisho rya gatatu rishobore gupfunguka. Ubugira kane, abahinga babiciye mu mizi batubwira yuko igituma iri jisho kandi ryuguruka ni urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo, iyo umuntu amaze kurura iryo jisho, ibintu byose abiha insiguro, ariko mu rukundo. Teresa w'ikarikita niwe agaruka akatubwira neza yuko ibintu byose twokora atari urukundo rurimo ntacyo byoba bimaze. Ngo niyo utokora byinshi ugakora akantu gatoyi ariko ukagakorana urukundo. Teresa w'ikarikita muzobona, tuzovyumva mbere n'ikiyago two turategura ingene amajambo yiwe agunda kugarukako. Numwe mvuze mu bandi benshi canke nawe utabona ivyo bintu yuko urukundo rwa nyarwo ari ikintu gikomeye cyane. Urukundo ruba hariya mu mutima, urukundo rutarimwe ibishobisho. Mbere ntibaca bagira bati urenge ngaho, ahubwo umuntu wenyene aba ariwe aba rukundo. Aba ariwe aba rukundo, kandi ibimubamwo byose agashobora kubigenzura. Ngo ni naho bituma burya ngo umuntu ashobora kumenya Imana neza, kubera ngo Imana niyo ari rukundo. Nkuko Yohani mu mabaruwa yiwe avuga ati udakunda ntiyamenye Imana, udakunda mugenzi we ntiyamenye Imana. Mbere hari nagira ati udakunda ni umwicanyi, kubera yuko Imana ni rukundo. Arabigaruka ko mwinayo majambo nimwasoma neza mu mabaruwa ya Yohani muzobura ingene iryo jambo urukundo aguma arigarukako. Urukundo ni urukundo rutari mu bishobisho. Urabona hari abantu bafise urukundo, itongo bafise urukundo, mugabo urwo rukundo ruravye neza ugasanga ni rwa rukundo rwa mumpekure. Ukabona nk'umuhungu akabona umwigeme mwiza, aho kunina haza Imana, kubera yuko Imana yamutatse ubwiza, wewe akamubona mu gitanda, akamubona mu kuryamana iminsi yose. Ahubwo yari kumubona mbega uriya mwigeme mwiza, Imana igira neza, Imana ni nziza, we akamubona mu byo guhuza ibitsina gusa. Sinabakobwa gusa canke nako sinabahungu gusa babibona, abakobwa nabo bigashobora kubashikira atamubonye mu by'igitsina, yabona umugabo mwiza akamubona mu mafaranga, uriya muntu arafise amafaranga, ariko yari kumubona mu bindi. Ni kuvuga ni urukundo rutari bwo urukundo rwirondera. Urwo rukundo rero batubwira ngaha, batubwira yuko rushobora kugeza abantu kure, aho umuntu ashobora kuba muguza kwihweza ivyo Imana yaremye, akihweza inyoni, akagenda mw'ishamba akihweza utunuma, akabona udukoko twose, akaninahaza Imana, kubera yuko mu mutima wiwe arafise urukundo, kandi urukundo rugera kure. Mwarabonye abantu bihaye Imana, narababwiye nk'aba Francisco w'Asize n'abandi benshi, aho wasanga bigiriye mw'ishamba bakemera kwibanira n'utunyoni, kwibanira n'ibikoko, ariko bagomba kwihweza no kuraba, kuzirikana gose ku rukundo ruri mu vyo Imana yaremye. Ibi rero bigaragaza ugufungura ijisho rya gatatu. Twababwiye neza yuko urukundo, iyo winjiye mu rukundo nyarwo, ngo ni naho ushobora kuba uri kuratahura amabanga y'Imana. Ubugira rero gatanu ngo haca habaho kurema. Umuntu ariko arafungura ijisho rya gatatu ararema, arashobora kurema ibintu abantu bataziga mu kibano canke muri societe kanaka canke mu mugwi w'abantu, akarema ibintu abantu
batokwibajije yuko yoshobora kurema. Ni babandi bagira bati baraba aba visionnaire, bakabona ikintu gikenewe ngaho hantu, bakabona yuko mu muryango, muri societe canke muri quartier, ku mutumba kana kari ikintu abantu bakeneye abandi batabonye, kubera yuko bamaze kugurura ijisho rigira gatatu. Aba bantu bose mubona bariko barazana ibintu bindi abantu batari bamenyereye kandi bifasha abantu benshi, bifasha la communauté, burya baba barashoboye kugurura iri jisho rigira gatatu, kandi urugendo baba barurembeje kubera yuko ziriya ntambuko tumaze kuvuga hejuru baba bamaze kuzicako, kandi iyo ugenda uzicako ngo ijisho ryawe rigenda riruguruka d'une façon progressive, nkuko noba nsinziriye hanyuma nkagenda ndugurura buke buke. Ku intambwe ya gatanu rero ngo uba ugejeje ku rugero rutari ruto ko kugurura iryo jisho. Intambwe igira gatandatu mu kugurura ijisho rya gatatu ni iyo ntambuko ikujana mu kuba watanguye kugurura iryo jisho, hanyuma ukibera mw'isi y'umunezero. Ibyo byose twamaze kuvuga ngo bijana umuntu kwibera mw'isi yisanzuye, isi y'umunezero. Ibintu byose yamaze kubiha agaciro, ibintu byose yamaze kubibonamwo ikiganza c'Imana, abibonamwo insiguro, umuntu amuhama, umuntu amukunda, umuntu aje amugana, ikintu cyose wawundi agira ati kuwemera toute grâce, abamaze kugera ku rugero. Agize isanganya, hari abantu bamugambaniye, hari abantu bagomba kumugirira, ibyo bintu byose bimuha umunezero kubera yuko amaze kubibonamwo insiguro. Kandi ngo iyo ntambuko abantu benshi ntibarayishika, ko nico gituma tubona ibi byihorihori mw'isi bidahera. Umuntu yuguruye ijisho rya gatatu, iyo umuntu amukoreye ikibi ntashira imbere kumwihora. Iyo umuntu ageze ku intambuko, iyo hari umuntu yarenganije uyundi, naho yogomba kugaruza ibyiwe abirondera mu butungane atagombye gushira uwundi hasi, abo yaramaze kugurura iri jisho rigira gatatu. Intambuko rero igira indwi ari nayo ya nyuma mu gufungura ijisho rya gatatu, ngo nukuba warinjiye mu kubona ivyo abandi batabona, mu buryo bw'impwemu, mu buryo bwa roho, mu buryo bwa mutima mweranda. Ndabivugwe uko nawe ushobora kubivuga kumbure, akabona ivyo abandi batabona. Koza ntambuko zose yaramaze kuzicako, yaramaze kuzitera. Kandi rero ngo ibi nivyo bituma abantu bashobora kuba abamenye Imana, nivyo bituma abantu baba baramenye Imana, kuko ubundi ngo abantu mwo buzima babaho bavuga Imana mugabo ngo batigeze bayimenya, kubera yuko ijisho ryabo rya gatatu ntigigeze rifunguka. Ubirabe harya umuntu umubajije uko Imana ayizi, ntiwibaze ngo yivuga nk'uko wundi yoyivuga. Mbehe n'abagera kure bati burya yaba nk'intare ushobora kuyibaza, ishobora kubivuga, ukayibaza uti wowe Imana uyizi gute? Yo kubwiye yuko ifise kamere nk'intare cyangwa ikindi gikoko cyose. Burya n'abantu twamaze guha ishusho Imana, kumbure bivanye n'ingene twayigishijwe, mu buryo twayigishijwe kumwe mugagine tugenda tuyakira mu buzima bwacu, ugasanga tugerageza kuyiha ishusho nk'iy'umuntu. Imana ni umuntu akara, yamaturindiriye misi yose yuko hagira ikintu dukora hama idushikane iyo mbere hano umuriro yakije, tuzihurira umunsi umwe abantu bakabona ibyo. Imana aha reka gusamara, si ibyo. Imana iyo umaze kwagura ijisho rya gatatu uyibona nk'umuvyeyi, umuvyeyi mwiza, umuvyeyi yamanira impuhwe abantu, abana biwe, nuko uhava ukabona Imana. Rero ababaje kugura ijisho rya gatatu ngo baraheza bakabona Imana, bakamenya Imana mu buryo bayibona nk'umuvyeyi, umuvyeyi adasanzwe, umuvyeyi abakunda, umuvyeyi abitwararika, umuvyeyi abafitiye imigambi myiza,
kandi ibyo bakabinezerwa, ntibabemwe mu majambo gusa, mugabo mu buzima bwabo ukabona neza yuko babayeho nk'abamaze kumenya Imana vy'ukuri. Kuko burya ngo kumenya Imana naho umuntu atabivuga mu majambo, urashobora kubona neza yuko ubuzima bw'uyo muntu burangwa nuko yamenye Imana. Bitavuze neza yuko ari umuntu agaruka akaba umweranda 100%, agaruka akaba umuntu mwiza gose, oya, mugabo ubuzima abayemwo birakwereka neza yuko iyo muntu amaze kugira intambuko mu vyo kumenya Imana. Rero ngo abantu benshi barinda bava mu buzima bavuga Imana, bayivuga, banasenga mbere, mugabo ngo batigeze bamenya akaranga k'Imana, kubera neza yuko batashoboye kugurura ijisho rya gatatu. Nabivuze rero canke mwabikurikiye ko umuntu ashobora kuryugurura nabi. Hari abasenga mu buryo atari uburyo bwa nyabwo, agasenga mugabo akagomba kurondera amananiza, akagomba kwinjira mu bimurengeye, kuko nababwiye neza yuko ari urugendo. Uyo muntu rero arahava akagira ibibazo, agahungabana, mbere agahungabana mu mutwe no mu kibano, ukabibona neza yuko uyo muntu yahungabagisha. Pite rero nkizi umuntu bisaba yuko azitondera, kuko hari nabo zigorana gutahura. Ntibigutera ubwoba canke ntiwumva uhungabanye ngo nuko udatahuye bino bintu. Ibi bitahura bake, kuko mwarambiye neza yuko hamumva ibyisho rya gatatu hari abantu benshi mutashoboye kuvyakira no kubitegera, mugabo ibi birasanzwe buke buke. Noneho urabona neza yuko ugiye wugurutse, ugiye wuguruka, ukagenda ubona yuko hari ibyo nawe utaruzi. Ndakunda abantu bakunda kanguka, abantu bakanguka bagakunda kwiga, bagakuca bakunda gusoma, bagakunda gutahura byinshi, hanyuma amaze gutahura agahava agatuza. Kandi mutuza mubibona mu vyiko tuzogenda tubaha, ntituzobaha na twebwe ibyo twemera gusa, oya, tuzogenda tubaha n'ibyo abandi bantu bavuga, mugabo twe tutemera, mubimenye, mugabo mumenye ngene mu vyitwaramo. Ibyo twemera tubishimangire, ibyo tutemera tugire duti ibi inke turagamburuka canke turubahiriza uriya muntu. Ariko umuntu amenye neza yuko misi yose tutama turonka ibyo twemera, ariko kubimenya naco biba bitwaye. Rero ngwiri jisho rya gatatu narabivuze, musubire mu vyumve kandi munavyibuke, riba mu cicaro ca roho canke ca mutima mweranda, niko babivuga abahinga babitohoje yuko, ndabisubiramwo, roho yibera hariya mu mutwe, neza na neza hagati y'amaso abiri, hagati ya hemisphère nord na hemisphère sud, ariho yibera iri kumwe n'ijisho rigira gatatu. Ariko iryo jisho rigira gatatu rigatezwa imbere na grande pineale. Grande pineale ngo iyo ikomeye, iryo jisho rya gatatu naryo rirahava rikaba rikomeye. None rero ngo kabisigura yuko hajya roho mu mubiri w'umuntu imeze nk'umushoferi. Umushoferi atwara imodoka, ariko uyu mubiri wacu nayo ni imodoka. Imodoka irashobora kugera ahantu igahagarara, umushoferi akavamwo. Umushoferi akavamwo, haragera igihe canke hazogera igihe umushoferi ahagarare, yiviremwo, agende, imodoka mugabo ayisige ngaho. Ni ca gihe dupfuye, burya umushoferi roho aba avuye mu modoka, imodoka igasigara ngaho, urugendo rwayo rukaba rugeze ngaho, kuko umushoferi arataha, imodoka nayo ikaguma muri garage. Imodoka nayo ikaguma. Uyu mubiri wacu rero ni ingereranyo turiko turagomba kubaha, kugira ngo mwumve neza yuko burya umuntu uko umubona suko ari, uko umwiyumvira suko ari, arengeye uko umubona umuntu n'uriya muntu w'imbere. Kandi niwatoma ukigwa neza ibijye n'ijisho rya gatatu, uzotahura ubuzima ico arico, ntihagire ikintu na kimwe gisubira kugutera ubwoba. Wumve yuko n'urupfu nyene ruzotuma ubona ibindi bintu wowe utari bwabone, kandi byiza cyane. Kuko nimba dutinya gupfa, burya ngo umuntu yama yapfuye, ku munsi arapfa. Aho wari ejo siho waruri uno munsi. Hari ibintu wari kurakora ejo no munsi utari kurakora. Hari ingingo ejo, hari ibintu wari urimwo utari byifatira ingingo, uyu munsi ko wazifatiye uri kuruvana kino kiganiro, burya uri kurapfa. Ko hari ibyo, hari nyine wabona ibintu uri kuraheba. Rero burya ngo umuntu ngo aguma apfa ku munsi. Hari wabivuga ati burya nk'ubu nk'umwigeme yahora ari inkumi, akaba ataha se na nyina yigenga, hanyuma ku munsi kanaka akagenda kubaka,
ujya munsi bavuga bati ujya muntu arapfuye, burya arapfuye kubera yuko avuye mu buzima yararimo agiye mu bundi. No gupfa rero ku uru rupfu twebwe tubonera ukadutera n'ubwoba kenshi, no kuva mu buzima twahoramo tukinjira mu bundi buzima. Mugabo bitandukaniye gusa nuko iyo muntu twebwe tudasubira kumubona, niho bitandukaniye nayo bundi. Umunyeshuri ajije amashuri university akaronka igihe papuro rw'umutsindo, ujya munsi asomye igitabo, burya bavuga bati ujya munsi arapfuye kubera yuko hari ubuzima yahoramo arabuvuyemo agiye mu bundi. Tugomba rero kubafasha gutahura ibitari bike, numva yuko ubuzima bwacu ari ubuzima budasanzwe, ntihagire ikidutera ubwoba, urupfu ntidutera ubwoba. Ariko burya ngo umuntu atega ubwoba, tuzobigaruka ko mu kindi kiyago, atega ubwoba n'ibyo yoba ariko arakora bitajanye n'umuco wiwe, bitajanye n'ibyo ahamagarirwa, bitajanye n'ibyo Imana ishaka, nibyo byotera ubwoba umuntu. Ariko ubundi umuntu niyotewe ubwoba, kuko ngo ibyo tuba tuko turakora burya mu buzima bwacu, tumaze kuva muri buno buzima bizogaruka bituza imbere, abari byo mbere. Burya ngo ntari uzo gucira urubanza, ngo Imana si izo gucira urubanza, uciga urubanza nabiriye wakoze, nibyo biza imbere yawe, hanyuma ukabona wowe nyene aho ubereye. Tuzobigaruka ko kugira ngo dufashanye, kuko intego ya kino kiyago ni kugira ngo dufashanye muri buno buzima buri hano kwisi. Igiteye ubwoba rero kubijanye n'igicisho rya gatatu, nuko ngo ibintu risaba biragoye ku buryo abantu bagomba kuvyinjiramwo, biragoye. Usanga bisaba kwivako, bisanga bisaba kwiheba, kugira ivyo umuntu ahevye. Urabona nk'uyu munsi isi ingene yamaze novuga gutwarwa gose, ndacita ikigwamana c'akaryohera mubiri, ko twabonye yuko intambuko ya mbere ari ku metriza neza ibijanye n'igitsina. Murabe ingene isi uyu munsi iri mu mbere n'amakuba irimwo akunda gufatira no ngaho ivy'igitsina. Ni kuvuga rero yuko ivyo abantu bakunda, ivyo abantu birukira nibihushanye no kugurura ijisho rigira gatatu. Ibi byo kutanyurwa, abantu bakiruka kurondera amatungo, hanyuma ugasanga n'ubuzima bw'umuntu burahasigaye, abandi bantu barahasigaye, barishwe kubera yuko abantu barondera amatungo. Nico kintu kigoye, nico kintu kidasanzwe, kubera yuko ibituma yuguruka abantu byo biramanuka nabo bakaduga. Nabivuze rero yuko iri jisho ushobora kuryugurura mu buryo atari ubwa nyabwo, hanyuma bikakuviramo inzeduka, nk'abaryugura mu buryo bwa gipfumo, abakonikoni ujya bararyugurura, kandi nabo nyene si ku rugerero rumwe, kuzuza wumva ngo abapfumo ntibangana. Nkora ntangara cyane abarundi kumva umuntu ari nko mu gisagara ca Gitega yamenyereye kubandwa no kupfumura ibintu mwe niba kumva ngo burya rero ngo umupfumu ngo akomeye kugira ngo ashobore kudukemura ibibazo byacu. Umusaga ngo muri Tanzania abantu bakava ngaha baja muri Tanzania, mugabo bagira muri Tanzania naho kumva ngo ujya ngo umupfumu ngo akomeye ngo ari mu Burundi ngo ari mu Rumonge. Bya bintu ni muvyemera, bya bintu byanyu. No kuvuga yuko aba bantu buguruye amaso ku buryo atari bwo, buguruye amaso ku buryo atari bwo, kandi baviramo inzeduka. Hari rero n'abagerageza, nabivuze gusenga nabi, abantu bagasenga mu buryo bw'akajagari, mu gusenga batagerageza gutumbereza ubuzima bwabo ngo babifatanye n'ukwemera, babifatanye no guca bugufi. Iki kintu kirahambaye rero, niko ndavuga guca bugufi. Erega ushobora kuba uri kurasenga hanyuma akagira ibyo udatahura, tuzobigaruka ko mu iki n'ikindi kiyago. Urashobora kuba hari ibyo udatahura, nibijanye n'aberanda, nko muri Eklezia Katolika, ibijanye n'aberanda, ibi bijanye kumbure eka n'imigigwa yose ishobora kuba iri kirakoreshwa, ugasanga umuntu ntariko arabitahura. Ugasanga rero iyo muntu ku rundi ruhande abaye umucamanza wabyo, abicira urubanza, agenda aravuga ibi na biriya, mbere ngo nashinja mu idini kanaka kubera yuko ngo hariya ngo bagira ibi. Nimba utashoboye kubitahura, gira ubwitonzi, gira ubwitonzi, genda buke buke, izera Imana izogufasha kubitahura, wubahe. Mugabo naba rero bagaruka bakagira ibibazo rimwe rimwe kubera yuko babuze ubwitonzi muri byo, babuze urukundo. Ugasanga ibyo badatahuye bagombye kubirondera hejuru,
mbega iyo myaka 2000 iheze, izo ndongozi za Ecclesia zagiye zirakurikirana zibitegera zibitahura, wewe uyu munsi imyaka 10 n'ingahe uvute jo bundi ni ugombye kuba umucamanza w'ivyo bintu, ni ugombye gusubiza hasi ibyo bintu abantu bamaze kwiga ko bagatekereza ko kumbura wewe na mutima mweranda. Bigusaba rero, biradusaba guca bugufi no kugira urukundo muri twebwe, n'imbere y'ivyo tuzatahura twizigiye Imana yuko izodufasha kubitegera. Nari nabivuze kare yuko ndabitekereza ko mu buryo bwa batari bwo jewe ndinde akiyumvira uwari akitekereza ko gushika, ukazosanga umuntu muri we avuga ibintu bike cyane, mugabo ko kuvuga bike wabiraba neza ugasanga amara umwanya munini ariko ariyumvira uwari, yagira amagara make ho akaba mu kintu kikamunanira guheba canke akavuga ati ibi bintu mbega nibikizo biva mu ryari ndinde ubwo burya ndi umuntu ubwo sindi gikoko, akabura urukundo akabura kwiyakira, bikaba rero bikaguma vyugurura ijisho rya gatatu bikaryugurura nabi agahita abikuramwo inzeduka, abikuramwo ibintu bibi. Nabivuze kwiruka ku muhanda, kuturagura amasashe, kwikorera ivyatsi n'ibindi, ko yavyifashemwo nabi. Kandi mwe nabo bantu igituma bigaruka bikababera gutyo ni kubera iki? Iyo ijisho rya gatatu ryamaze kuguruka, narabwiye neza yuko ubona ibyo abandi batabona mu gihe hoho utashoboye kubihuza na societe na environnement, bikagutera gusara. Abona ibyo abandi batabona. Aha rero muri l'environnement, muri la nature, ari yindi mitima ihari. Iyo mitima twebwe burya ntidushobora kuyibonesha n'amaso yacu. Iyo rero umuntu yajuguruye nabi, iyo mitima ihita ibona yuko iyo muntu yafunga ijisho rya gatatu, ikaciza kumusura, igaciza kumuraba, igaciza ngo bakorane. Hamu uyo muntu nawe akamera rero nk'ukangutse, bikarengera ingene asanzwe yiyumvira, ingene asanzwe abona ibintu, agaca rero amera nk'ugize gute, nk'usaze, agasara gatoragura amasashi akiruka hariya ku gasozi igisagara kizima. Mbere ku buryo bagenzi nari nabivuze haheruka yuko amatohoza y'abahinga, abaganga bamaze kwiga neza iby'ijisho rya gatatu. Tuzogaruka kuwitwa David Raymond, aho yabigarutse ko akavuga yuko ibice 99% by'abagira ubumuga bwo mu mutwe byoba biva mu kugurura ijisho rya gatatu nabi. Ijisho rya gatatu rero ngo riruguruka iyo umuntu ariko arapfa, iyo umuntu ariko arava mu buno buzima. Iri jisho rigenda ryuguruka uko yegereza urupfu, ngo niko yuguruka. Muzobona rero abantu bariko barava muri buno buzima, muzobona rero abantu bariko barava muri buno buzima bariko barabuvamwo baguma basambagirika. Arasambagirika kubera yuko ivyo ariko arabona biteye ubwoba, ariko arabona ibintu bindi abantu batabona. Mbere ivyo bintu agasanga mbere ibintu vyiza cane, ibintu bisayangana rimwe na rimwe bitandukanye n'ivyo we yagiye arabamwe, akababara cane ingene ubuzima bwiwe bwo ngaha kw'isi yabumaze yiruka mu bintu bitagira akamaro. Akababara cane niho mubona atera amaguru cane canke asambagirika, nyene niko babivuga. Ibyo mbere bikunda kuba mugabo ngo ku bantu babayeho batuguruye, batagiye baratera intambuko, batagiye baragerageza guhuza ubuzima bwabo bwaha kw'isi n'ubuzima buzokurikira. Kubera yuko ngo iyo umuntu yagiye arahuza ubuzima bwiwe bwo ngaha kw'isi n'ubwo bundi buzima, nta bibazo byinshi agira. Mbere n'abantu baraba bakabona yuko ariko arava muri buno buzima atekanye. Mbere urupfu rw'ukamengo yasinziriye kubera yuko yari imenyereje kugurura ijisho rya gatatu. Ibyo ariko arabona rero nivyo yari yiteze, ntibimutera ubwoba, naho agaruka akabibona
birenze, kuko iyo umuntu avuye mu buno buzima arabona ibintu byinshi by'akanyamuneza ku buryo uwamubwira ngo agaruke atovyemera canke yo kumva yuko agiye ahandi hantu habi. Aha tuhakura icigwa bagenzi, tugerageze kugira ngo buno buzima bwacu burangwe cyane cyane n'urukundo, kugira ngo no kuri urya munsi wa nyuma ntuzugaruke ngo udutere ubwoba, kubera yuko twavyifashemo nabi tukabyitwaramwo nabi. Aha nkaca ndababwira yuko umunsi wose turose, umunsi duhawe ni ingabirano y'Imana, tugomba kuwakira neza tukawukoramwo byo tugomba kuwukoramwo, kubera yuko aba ari ingabire Imana iduhaye. ngo n'igihe dusinziriye ubuzima bwacu tugasinzira turi kumwe n'Imana, navyo ni ibintu bihambaye, kubera yuko ngo burya ngo iyo dusinziriye bavukanye bagenzi, ngo nakandi karyo keza ko gufungura ijisho ryacu rya gatatu. Kuko iri jisho ryacu rifunguka rikorana nivyo rikorana n'urumuri, mbwa iyo dusinzira ngo nta na kimwe tubona, tuba tumeze nk'abantu bapfuye. Ushake warize amashuri menshi, ufise diplome zose mu nzu, ntavyo wibuka. Ushaka ufise umugore wituti je mfise umugore mwiza w'igitangaza, ibyo ntavyo wibuka. Uvuga uti ndatomboye bampaye amabanga akomeye mu gihugu, usinziriye warameze nk'umuntu yapfuye, ivyo bintu ntavyo wibuka. Rero bituma twomenya neza yuko iyo dusinziriye, rero ngivyo dufasha kumenya yuko iyo dusinziriye nabwo ari uburyo bwiza bwo gufungura ijisho rya gatatu. Ariho rero umuntu agomba kuryama asenze kugira ngo iryo jisho ribandanye ripfunguka neza, kugira ngo rize rimutere ibyishimo bukeye, ararota. Nagiye mbona canke numva abantu usanga baba mu gisagara, mugabo agusanga ararota yiruka mu mihanda, yiruka hariya mu myonga, yiruka hariya mu misozi. None we uri mu gisagara, uri muri etage, mugabo uri kurota ivyo bintu. Haragahaze canke ingene ariko atumbereza ubuzima bwiwe, kuko n'indoto burya hari igihe ziza bivanye n'ingene tumbereza ubuzima bwacu. Naho ugasanga umuntu ari hariya mu caro, hariya mu misozi, hariko arota ngo ari mu ma etage, ari mu gisagara, wabishitsemwo ryari. Haragahaze mu bijanye n'ingene niko indoto ni indoto nyene, mugabo ko hari igihe turota bivanye n'ivyo abantu bariko babamwo, bariko bitwara mu ngene biyumvira n'ingene babona ibintu. Nari nabivuze rero yuko umuntu ashobora kugurura ijisho rya gatatu mu buryo atari ubwa kamere, cyane cyane tunabibona hiya no hino, cyane cyane mu bino bisagara, aho abantu usanga barapfunguye ijisho rya gatatu mu buryo bw'ibiyovyabwenge. Ugasanga iyo jisho rero ngo ryahezeyo, bararipfunguye riherayo. Mbere babigereranya nk'umuntu yo bagomba gutunga agerageje gukina iby'akamari, kugomba kuri iryo jisho kurikuza mu mwanya mutoyi. Ni nk'umuntu yoba agomba gutunga agerageje mu byo kubetinga n'ibindi, kubera yuko kugurura ijisho rya gatatu kubisanzwe n'urugendo, bisaba patience, n'urugendo rwa marato, sukwihuta sukwiruka, oya ni patience. Umuntu akagenda buke buke, intambwe ku yindi, akabikora mu buryo birimo ubwitonzi, kuko nababwiye neza yuko iyo tabikoze mu bwitonzi biramuviramwo inzeduka. Rero ababikora mu kunywa ibiyovyabwenge bituma iryo jisho rya gatatu ryuguruka, hanyuma rigaherayo. Mu gihe hoho uwaryuguruye neza, waryuguruye mu buryo bwa kamere, yumva akanyamuneza, yumva aguwe neza, akumva ubuzima buramworoheye, mu gihe abandi buriko burabagumira. Waryuguruye neza abantu baramutangarira ati wewe none ko twebwe twapanitse, ubuzima buzimvye, ko twebwe duhangayitse, ntamara gishobora kubaka inzu, wewe bigenda gute? Ni kubera yuko yuguruye ijisho rya gatatu, akaryugurura neza. Uwaryuguruye rero arahuza ubuzima bwiwe n'ubuzima arimwo, akabona neza yuko ihangiro ry'ubuzima bwiwe rigomba kugana ahandi hantu abandi batiyumvira. Arabinsiguro rero mu byumve yuko abantu banywa ibiyovyabwenge bagogurura iryo jisho, bamenye yuko ari nko kwiyimbira icobo no kwiyimbira inyenga. Aha nyene muhumve canke muharonke icigwa.
burya igituma kugurura iryo jisho buke buke bifise akamaro nuko umuntu ariko araryugurura neza agenda aritekerezaho, kuko umuntu agezwe n'ibibi n'ibyiza akagenda yifasha kugira ngo ibibi aba ari byo bija hejuru bija imbere, ikibi naco kigende buke buke kirasubira hasi, ku buryo mbere waripfunguye neza nawe wabihambije, si benshi babihambye, uzosanga ikibi muri we kitagifise ikibanza na gitoyi. Mugabo bundi urugendo nico amasengesho gusenga bidufasha, umuntu agenda aratera intambuko buke buke ku buryo ibibi ari byo biba bike gusumba ibyiza. Uwaripfunguye neza nawe niko ndabivuga, ugasanga iciza cyaramaze gufuka ikibi. Si benshi babishikako, mugabo ngo Imana mwe Terese yo Kaliki tabivuga agira ati Imana ishima uwamaze gutangura. None rero unywa ibyayuramutwe nawe si nkuko n'igihushane c'ivyo, ngo iyo anyoye ibyayuramutwe ngo aba akabuye ku rugero rungana ubwiza n'ubunyamaswa bimurimwe, akabidugiriza rimwe. Muravyumva? Mubitahure neza aho bitandukaniye. Umuntu anywa ibyayuramutwe burya ngo aduza ku rugero rumwe ubunyamaswa bumurimwe n'ubumuntu, novuge ni ubumana, reka nitize iryo jambo, abiduza ku rugero rumwe. Nico gituma uzobona umuntu yanyoye ibyayuramutwe muze mubitondera cyane, muze mumenya ingene mwitwara imbere yabo. Uzomubona iyo ibyayuramutwe byamuhezemo aba ari umuntu mwiza w'intungane, afise urukundo, abantu bose agendera bagwa mu nda, bite mani, bite bro, urabona vipi, ni ibintu tujambo twiza, tuntu twiza, ni ntungane. Mbere nawe wo mucako kamwigenzako wonyerera, kubera iki uyo mwanya yasi cyangwa n'ibimubamwe by'ubumana, ubu niko byimereye nyene. Rindira anywe ikiyovyabwenge uramuyoberwa n'intambara, ibintu byose agenda aratera imigere, agenda arakubita abantu. Mube mubitondera, mumenye neza ko ibihe byo bihe baba barimwe, mumenya kuvyifatamwo neza, mukamenya yuko umwanya n'umwanya ashobora kuguhindura. Kubera iki kuguhinduka nako? Kubera iki yarimbiye ukuzimu arema n'ijuru. Umwe atari mu ijuru rero aba mu kuzimu, umwanya aba ari mu kuzimu, ijuru ririyugara iwe. Nuko abantu banyoye ibiyovyabwenge bameze, mubeho mubitondera, mumenya neza yuko umwanya ubonye ko yanyoye ikiyovyabwenge ugomba kumenya ingene uvyitwaramo, ugomba kumenya ingene umufata, ugomba kumenya ingene umuhendahenda, kubera yuko aba yinjiye mu yindi si, ya yindi igatera imuvamwo muri uyo mwanya. Nico kimwe rero uyu muntu asenga, nari nabivuze gatoyi, icyo abagamije no kugira gute no kugenzura ibimuberamwo. Gusenga bwe no kugenzura ibikuberamwo, ukamugomba kuraba kugira ngo ineza aba ariyo ije imbere gusumba inabi, iciza kiza imbere. Iciza kiza, ukagenda urakura buke buke. Nabivuze neza yuko wamaze gutera agatambuko gakomeye cyane, uzosanga ngo ashobora kugenzura mugabo ngo ngo bihambye abantu bake cyane, kandi uwo muntu yageze ku rundi rwego ashobora kugenzura ikibi nicigire kimubamwo. Ariko sinibaza neza yuko naho y'amatohoza atubwira gutyo ko hari umuntu ashobora kuvanga aha mw'isi yarashoboye kubishikako. Ariko ico mwogumya nuko ico tugira turafuka buke buke, burya ngo ni kibi hanyuma iciza kaguma kiza imbere. Arico gituma mu bisabisho ari byiza cyane, igisabisho ca meditation canke adoration birafatanye, birajanye. Adoration iri kumwe na meditation, kwitekerezaho, gutuza muri wewe, ni igisabisho gikomeye cyane, kuko bigituma wimenya, hanyuma ukagira icyo no kwita harmonisation entre umubiri wawe na esprit yawe. Murambona ingene rimwe ushobora gusanga umuntu avuye gusenga, avuye
muri adora avuye nako gusenga, yego yinjiye muri bisi ariko sunona n'abantu, urantanze kwinjira muri bisi have abantu agatera imigere. None bimuvuye gusenga bya bintu bihereye hehe, byagenze gute? Kubera iki gusenga ni byiza cyane, mugabo naho kugira adoration kwitekerezaho biba ari ibintu byiza cyane, kuko bituma umuntu na esprit yiwe bija en harmonie, umubiri wiwe na esprit yiwe bija en harmonie, ikintu cyose akagerageza kugiha insiguro mu mwanya wacu. Ego tugomba gusozera kino kiganiro, kino kiyago twagerageje kwagura umwanya wagigenewe ubwo tugarukira ngaha, ariko ahazokurikira mube hafi mufyonde subscribe kugira ngo notification iyo dushize ikintu gishasha utera ubibona byihuta, kugira ngo ahazokurikira tuzobabwira ibintu bibiri bijanye n'ijisho, ibifungurwa bishobora kudufasha gufungura ijisho rya gatatu, ibifungurwa nzoca ndababwira kandi n'ingaruka iyo umuntu afunguye ijisho nabi, ingaruka zikunda kubona. Babwiye mu buryo bwa rusange yuko ashobora gusara canke akiyahura, mugabo nzobidondora neza kuko n'ingaruka ntiziba zimwe bivanye n'ingene yarifunguye n'urugero yarageze ko, ingaruka zizimwe nzobabwira neza. Hama kanya kari kankundira mbere ndababwira n'ingene umuntu ashobora kumufasha mu gihe yarifunguye hanyuma bikamutera ingaruka mbi. Bisangiza abandi kugira ngo babimenye ari benshi, bavyumva ari benshi, bamenye ingene bashobora kwitwara mu buno buzima, cyane cyane bashobora kugurwa neza ijisho rya gatatu, kuko ari ryo ngo rituganisha Imana. Twese tukaba dushaka yuko tuzobona iyo Mana rukundo. Mugire umunsi mwiza.